twe kuganira kitubwira ngo ni amaso y'Impwemu kuri Kristo, mes yeux spirituels sur Christ. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amaso y'Impwemu kuri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagomba dusome rero tunyarutsa mu butumwa bwiza bwa Kristo nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya mbere umurongo wa 23-25 niho dukura ikintu cya mbere kitwereka mu buryo bw'Impwemu icyo Imana yakoze mu kuzana Kristo Yesu mu isi kugira ngo tucakire mu isi y'Impwemu, kivuga ngo azovyara umwana w'umuhungu. Numarika aravuga azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwitende Yesu, kuko ariwe azogira nte, ariwe azokiza abantu biwe iki, nagirana inzara yabo, nagirana kuba akajyaho kurya inyama cyangwa akajyaho gusonesha, oya ngo azobakiza ibyaha vyabo. 22 Ivyo byose vyabaye bityo, aha mwagumane, ivyo byose vyabaye bityo ngo ivyo umwami Imana yavugiye mu kanwa ko avugishwa n'Imana nawe imeze gute, bigire gute, biboneke. 23 ngo heraba inkumi zotwarinda ivyara umwana w'umuhungu bazomwita Emanueli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ikintu cya mbere Imana yagombye gukora ikorera isi, ukwiye gushira ku mutima wawe, nuko Imana yagombye kugaragaza ko ari umwizigirwa ku cyo yavuze cyose. C'est un Dieu fidèle à ses paroles. Ni Imana ivuze ikintu isi yahindukira gitegereza kuba, kuko muri yo c'est un Dieu fidèle. Ni Imana y'umwizigirwa, bitwereka ngo ivyo twabwiye mu gihugu, mu muryango, mu mashengero, mu maserire, abantu giti cyabo, nimba cyavuzwe n'Imana kizotegeza kuzoba, kuko nyene kukivuga ntiyavuze ngo ngiye kugerageza niyo naniko ndakubwire, yavuze ngo bizoba, kuko umwi watsezeranye ari ukwizegwa. Bitubwira ngo naho mwebwe, kuko mwe muri abantu vyoshika nimube abizigirwa, ngo yo yihora ari umwizigirwa ku masezerano, vyari vyaravuze ko Mesiya azoza, kandi bari banacisha intege bamwe mu muce umwe muri Isirayeli. Abantu benshi bavuga ati uwo Mesiya yavugishijwe n'abagiye baravugira Imana guhera kera, ivyo bintu kuraba neza ko bitoba birimwo ibinyoma, ariko n'umwizigirwa. Nico bituma nemera witwa Simeo hamwe na Ana, aho ngo barumva ko isezerano rizoshika, mugo baba bake bavyizera babigumana ku mutima. Ana ngo batubwira ngo yarongowe n'umugabo banana imyaka 7 gusa, ngo akamara iyindi myaka 80 n'umupfakazi ari mu rusengero asengera kuzoza kwa Mesiya, kuko yarazati Imana mwizigirwa. Simewe mu kubibona yaragiye arabisengera Imana, yaramugendera amubwira ngo wewe ntuzova hano kwisi utamwiboneye. Umunsi Yesu bamuzana ku munsi 8 baje kumushikanira uhora nkuko twakoze ujya mwana, ngo aramubona acamenya ko ari Mesiya yamaze gushika mu isi, ngo acaragenda aramutora, ngo aramukikira kandi atari umuvyeyi wiwe, aravuga ngo gomba utware umusavyi wawe, kuko icyo nasenge ndakibonye, kandi waraje ngo bamwe bagwe abandi bavyuke. Tubise Imana mwizigirwa. Wabwiwe iki muri ubuzima turimo hano ku isi? Wasezeraniwe iki? Iki Imana yavuze, ntiyavuze ngiye kubaza leta canke pastori wawe canke ikirere canke kaminuza canke abatanga ubuzi. Yavuze ngo je uhoraho umuremyi w'isi n'ijuru nije nzotuma bikunda. Ni Imana mwizigirwa. Imana ihabwe icyubahiro. C'est un Dieu fidèle. Spirituellement, il faut voir Christ comme un Dieu fidèle. Raba Imana mwizigirwa, ikivuze niyo hohera ibihumbi n'ibihumbi vy'imyaka bizotegereza kuzoshika, kuko Imana yacu iganza byose. Haleluya. Icya kabiri, kuza kwa Kristo ni inyishu ku gapfindo. Bantu mukunda ibifindo, uyu munsi ndabaganiriza ababitinya mu mbangira amatwi. Kuza kwa Kristo ni inyishu ku gapfindo. Imana ihabwe icyubahiro.
ntimumbwire ngo ndaguhaye ngo sohoke ngo niruze ngo mpa ngo ndaguhaye, oya, ndaguha inyishu utahana mu izina rya Yesu. Kuza kwa Yesu ni inyishu gapfindo. Agapfindo kagizwe n'ikintu cya mbere kivuga ngo umuntu n'umunyavyaha, kuko yaguye mu cyaha, agwa mu cyaha wese satani yamugendeye, aramuganiriza, amukura mu bucuti bwiwe n'Imana, akwega impwemu yiwe, akwega umushaha wiwe n'umubiri wiwe. Nicyo gituma dutangara kubona abantu basigaye bakora ikibi kurusha ibikoko. Nicyo gituma ntangara abantu bamwe mu cyagiye bavuga ngo muhero ngugiruze mu 2000, hari abantu besta inkoha ahantu kanaka ngo Yesu niyaza ngo turamuraso, baratakaye. Hari n'abavuga ngo igituma ntasenga cyane nanka kuyegera ngo ntihave impamagara. Igituma ntagomba kujya mu by'Imana cyane nuko numvise ngo uwuzi byinshi azobazwa. Umuntu yaratakaye gushika impwemu yiwe isigara inywanye na satani. Icyo satani ashaka abwira impwemu y'umuntu, impwemu ikakibwira umushaha wiwe, umushaha nawe kuki ukoresha umubiri wiwe, tukabona umuntu yicana tukamushavurira ndetse tukanamuhana bivaye n'amategeko, tukaba tuzi ngo azobiheba, kumbe ntazobiheba, icyabimutumye baracagendana. Tukabona umuntu afise inzigo, amacakubiri, ubusuma, ubwibone, ubusambanyi n'ubwoko bwose bw'ubwibone, tuyo muntu none kubera iki? Siwe nuko ataritahura impwemu yiwe kwa satani, umushaha wiwe ugizwe n'ugushaka kwiwe, sa volonté, ses sentiments, amarangamutima yiwe, mais aussi son intellect, ubwenge bwiwe, bwo satani agomba gukoresha ibibi vyiwe kugira ngo umuntu abandanye hano ku isi, Imana iheruka imurema ariko atari imurongora hano mu isi. Mpora nibaza igituma umwana w'umwaka n'amezi 2 agira ubwenge bwo kurya amenyo kuri kino gice kwa mama wiwe. Ukiyumvira uyo mwana yize umubabaro ryari, uyo mwana yize kuryana amenyo ryari, uyo mwana yize kuryana inzara ryari, yarabivukanye, abikora atabizi, kuko icango cavuye muri Adamu gishikira abantu bose, ngo nuko n'urupfu nuko nyene rwavuye kuri satani rushikira Adamu, Adamu hereza abantu bose, none bose baramaze gupfa kubera icyaha. Imitima yabo, impwemu zabo, ikikora n'imishaha yabo, bacafata imibiri yabo bakayikoresha n'ivy'Imana itaremye ko bikoreshwa. Uyo muntu araho abona ko ivyaha ntazi gituma abikora, yumva bikunda ntazi gituma bikunda. Uyo muntu ntatahura igituma hari ibintu yumva mu mutima, yumva yorongora abagore benshi ntazi aho biva, yumva yogwana ntazi gituma yogwana, yumva afise inzigo ntazi gituma afise inzigo, yumva yanka umuntu amuhoye ubusa ntazi gituma bize. Siwe n'umunyavyaha, akwiye ko Yesu aza. Icyakabiri kiranga gapfindo nuko Imana yajifata ba muntu w'umunyavyaha, Imana mu Ivyagezwe vya Mose bica birananirwa. Ivyagezwe yari amateko yo kurodresa, yo kwegeranya umwana w'umuntu kugira ngo kwa gutakara kwiwe, kwa gusanzaza ubwenge bwiwe, gusanzaza amarangamutima yiwe, gusanzaza gushaka kwiwe, Imana basi mugendere mu buryo bw'amateko ibandira mworosha gati mwegeranya, imushira ahantu ashobora kugenda yumvira ku Mana. Basa barabona yuko adashoboye, azavuge ngo naye nkeneye Yesu Kristo niyazo. Ivyagezwe vya Mose no kunanirwa kwavyo. Ivyagezwe bitubwira ngo ntivyaje gutanga ikigongo cyangwa imbabazi z'ibihe bidashira, vyatuma umuntu atigira yegera Imana. Ivyagezwe vya Mose mu kunanirwa ntivyigeze bishobora gutunganya umutima w'umuntu ngo yumve ko hariwe kubwiwe bidashira. Kubera iki? Hatanga ibimazi by'ibikoko, ivyo bikoko navyo bikari ikoko navyo nivyavuye mu isi yanduye, ubwavyo birafise urubanza. Ivyo vyagezwe umuntu igihe cyose afite icyaha yakoze yaca bishikanira Imana, mugabo Imana ntiyashaka kuvyemera, nayo yari yabizanye, yavuga ngo ni ivy'igihe, ni ivyo kuba ndafukapfutse, ubu urakenda gufitiye, ariko uragerera kure yanje kuko nturagera kunyegera. Nta bucuti bw'umuntu n'Imana bwaba, haba kuba gusa barahwamika uburake bw'Imana ifitiye icyaha umuntu yakoze. Imana idufashe cyane. Ivyo vyagezwe birekana mu Heburayo 10:3 ingene batubwira
Bibura 13 hatubwira ngo ariko muri ivyo bimazi nyene imvire watanze bimazi watanze inka yawe yovuyemo ruwaye yovuyemo minevare y'umwana mu kwezi kw'icenda wamaze kubitanga uri kuramanuka umusozi uvuye Yerusalemu ngo hama hari cibukiriza ivyaha uko umwaka utashe. Ni nkaho umuntu yorigwa ideni yogenda akariha ideni mugashira hamwe nivyo vyeze ubu baca bihinda ntibandike ko yarishe akaza abona heza amezi 6 mbega nyone kutaza kuriha ideni ati jewe nararishe ati ntaryo tubona nturaririha. Muri ivyo bimaze nyene hama hari ikintu cibukiriza ivyaha uko umwaka utashe babwirwa ngo muri abanyavyaha naho muheruka gutanga ibimaze heriya ku ngoro Yerusalemu. Hari cibukiriza kubera iki? Imana hebwa nk'ikimazi, Imana y'ubwayo yemera cemewe arico Yesu Kristo kuko bariko batanga ibimazi vy'igihe kijana igihe bari barimwo. Muri ivyo bimazi nyene hari cibukiriza ivyaho ku mwaka utashe, ku buryo bamwe nabo baba baratoranijwe n'Imana niyo bagize ngo baregera Imana uko bidakwiye bamwe barapfuye kandi Imana batoranije. Abarewi 16:1 gushika kuri 5 hatubwira gute? Hatubwira ngo Abarewi 16:1 hatubwira ngo urabarira Mose ati hanyuma yo gupfa kwa babana baromi bomi hamwe bigira hafi imbere y'Uhoraho bakagwaho. Kubera iki? Baje imbere y'Imana bafite ikibagira. Urabarira Mose ati barira Aroni nawe nari umuherezi mukuru wawe yoye kwama yinjira igihe yigombeye cyose ngo aja hera hirya ca gihuzo gikinze hamwe Imana iba ahera cyane imbere ya wa mutemere wo guhongera ko urumitse kuri ya sanduku hejuru kugira ngo ntagirente kugira ngo ntapfe kuko naho namutoranije mfatiye kuku nabaje n'ica Adamu yakoze n'abamukomokako noshavura no murigita ntapfe kuko nzoserukira kuri uwo mutemere wo guhongera ko ndi muri ca gico. Bandanya Aroni uku aba ariko azogenza mu kwinjira hera azameze gute? Aze yabiri masa y'umukangara w'ikimazi yo gutanga ivyaha, abanza afate ikimazi gitanga ivyaha vyiwe, acezana n'imfizi y'intama y'ikimazi cyo konswa, yambara n'ikanzu yera yejejwe derere na jaki. Ujya umuntu ubwanwa burebure kandi hajya yambara na jabutura giwe gera jale gera derere ajambi kubwambure kwiwe akenyeze wa mukanda wera derere yambaye na ca gitambara cera derere hehe mu mutwe. Iyo niyo myambaro yejejwe nuko abanze kwiyuhagira aheze ayambare. 5 maze yaka ikoraniro ry'abisirayeli amasuguru ameze gute? Abiri y'impene kubika ikimazi cyo gutangwa ivyaha n'imfizi y'intama kubika ikimazi cyo konswa. Imana mu isoro rya kera yaraproteja yararinda ukwera kwayo ku buryo mu ngoro yari yabwiye Salomo kubaka yari yasize ahantu bita ahera cyane hama hagenda umuherezi mukuru agiye yabanza gutanga ibimazi byo kwitangira ibimazi by'ivyaha nawe yakoze, akaca yambara impuzu ko twazibonye, akaca yakira ibimazi bija guserukira ihanga ryose rya Isirayeli. Agiye atejejwe Imana yamwicira mu bwiza bwayo kandi naho yayimukunda. Uko niko yagenda. Ku mwaka agiye yamatwara intama ifizi 2, imwe yaratugwa ku ivyaha by'Abisirayeli ikaciturirwa yicwa hama igaturirwa, iyindi nayo bayica bayiremeka imizigo batanubika mu bugaragwa. Vyerekana ngo Yesu niyaza azofata ivyaha byacu byose ngo abishire mu kiyaga cyo kwibagira. Yari Imana irinda ukwera kwayo kahubwira ngo naho azanye intama kugira uharigwe, naho azanye ibimazi nkuko nabibwiye Mose ngo bibabwire burya menya ngo ndacaruwera nturagera kunyegera ko ntidusa. Ivyagezwe vya Mose rero vyarananiwe gutanga imbabazi ku mwana w'umuntu,
vyongera biranabura ingene vyomwegereza mu bucuti, kuko hatanga ibikoko bukoko vyavuye muri yasi yanduye, kandi Imana ntiyahazwa n'ivyo bimazi. Ica kabiri ku vyagezwe nuko bitashoboye guhingura imitima y'abegera iyo Mana. Burya Imana naho yavuze ivyo vyagezwe, cyari igihe kijanye navyo, ariko ubucuti bw'umuntu n'Imana buhagaze ku mutima w'umuntu. Rero abantu baratanga ibimazi, bakabitanga ko babikuyeho babitungiye, bakabitanga imitima yabo iri kure y'Imana. Imana yarondera umutima. Igihe kimwe Sawuli Imana yambwiye ati genda ugeseze abanyamaleki ibintu vyose ukuze ko wice. Ariko Sawuli atatangura gutora ibikoko ngo binuze bisa neza, nkaho umenga Imana yo ikunda ziya zisa neza, ikibagira ico yavuze. Sawuli acafata ngo ivyo ngo agira bitangira ibimazi Imana atari umuherezi w'Imana. Mu gitabo ca mbere ca Samweli igice ca 15 umurongo wa 22 Imana ivuga, Samweli aramwishura ati, mbega Uhoraho bahimbagwa n'ibimazi vyoswa? Yo bahimbagwa n'ibimazi gusumba umwumviye. Erega kumvira gusumba ibimazi no kuyoboka gusumba ibinure vy'ipfizi z'intama. Imana yarondera umutima, ntiyarondera ibikoko. Muga kubera igihe kitari bwasheje kuzana kwa Yesu Kristo, yabaye iravyemera ko bibaho. Nico gituma Sawuli yihutiye gutanga ibimazi, yibaza ngo hava korera ku mutima w'Imana. Yarakoze ko ajya gukora ivyo atarobanuriwe, yongera akora ibikorwa bidashikira umutima w'Imana, kuko yakaragira kutumvira ico Imana yamubwiye. Ivyagezwe ntivyaronse ingene bihingura umutima. Umutima w'umuntu w'Imana ishaka ntishaka ibitugize. Imana ironse umutima, ibitugize irabironka. Imana ifise umutima uganje, ihuha ubucuti, ihuha kwegera, ihuha ubugingo, kavuga ngo ndafise umuntu, ivyiwe nejo nzobironka. Ivyagezwe yari amategeko, uretse ko yari menshi yaragoye. Yari amategeko ashika ku 313. Ayo mategeko bibitubwira ngo iyo ushoboye gukurikiza 312 ukananirwa na rimwe, ngo vyose vyaba bipfuye. None uwo muntu yashaka kubaho ntibikunda gushobora kuyakurikiza yose, kuko yabagoye. Yarimwo umuruho, yarimwo gukara. Amwe mu yayo mabwiza baravuga ngo iyo bafashe umukenyezi asambana naco yicwa. Mbega iyo yishwe aba yihanye? Imana yonse umutima wiwe? Oya. Baravuga ngo iyo ufise inka yica nuco yica nawe. Kandi ayo mata yari kuriha ideni rya banki wasavye ko igihe wayigura. Hari ivyagezwe bigoye gukurikiza. Abakenyezi n'abakobwa bari mu bihe vy'ukwezi baca bashika inyuma y'igisagara, uko bafata ko bahumanye. Niko ivyagezwe vyavugwa. Iyo uhuye n'umuntu ugasanga yapfuye ari ku nzira, ntiwakora ko wabuhumanye. Ivyo vyari vyagezwe, vyari bigoye. Iyo rero ugomba kurikurikiza, waragerageza ariko ntawakijwe navyo. Ntivyakiza umutima, ntivyaha n'umuntu kugoroka ko utuma yegera Imana. Yari intwaro mfata kibanza. Vyategwa kuzoza kwa Yesu Kristo. Imana idufashe cyane gose. Umuntu asigara afite ikibazo, naracumuye Imana irabibona, ndagerageza sindabishobora, ariko nawe ugomba ngo ndaguha umutima wanje. Ndawuguhe gute atagenda uganza satani arawutwaye? Ndafise kugerageza, hariho bike nashoboye, ariko bijya byananiye navyo urabimpora. Na gapfindo, urankunda mugo kandi urahana. Uhagaze kugoroka uwo mpana nkaherengetira ivyanje ntege n'umuntu azosora kubimenya. Muga kwera unkunda nahone umenga ukwiregeza ivyo nakoze vyose bikitwa kumenya ntavyo nakoze. Ariko Imana nayo niyo nyene ifise ukugororoka, ikagira n'urukundo, bikayihuriramwo. Aho ni haragafindo. Benshi baribaza ngo nukuri nawe ni Imana yandemye, ntizoneka ngene mu rudahera. Ihagaze kugoroka kwayo izokureka ushe ibihe vyose.
ariko ihagaze mu rukundo rwayo iracakurindiriye. Vyose bihuriramwo kandi nta kirenganya ikindi. Urukundo rw'Imana n'uguruka vyayo nivyo vyazanye Yesu Kristo. Kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi, gwateye Imana itanga umwana we kinege kugira ngo umwizera wese ntagire nte, ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Nico gituma icya gatatu kuri kano gapfindo kivuga ngo ivuka rya Yesu Kristo rije gukosora cyangwa gusubirira ivyagezwe. Ivuka rya Yesu Kristo ni inyishu ryaje gusubirira ivyagezwe, kuko ivyagezwe igihe cyabyo cyararenganye, haca haza ubuntu bwo muri Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Mwibuke ko Imana ishaka umuntu. Nico gituma uyu munsi Yesu yaravutse, benshi turabirimba yaravutse nivyo. Bwo kandi bari bagira ko Yesu yavutse kandi ari n'Imana. Nico gituma atavutse kuri Yosefu, naho yarezwe na Yosefu. Yavutse kuri Impwemu yera kugira agire ubumana n'ubugororotsi butuma yemerwa nk'uwemerewe gukiza wenyene. Hari abantu Imana yemeye igashima imitima yabo. Imana yashimye umutima wa Dawidi. Imana yanezerewe icyo gikorwa Jean Baptiste yakoze. Hari abantu bagize ibintu byiza Imana ishima, hari n'abaduze badapfuye bazogaruka, mugabo ntigeze vuga ngo aba bantu bokiza abandi. Kubera iki? Bari bafise base w'umubiri, bagira ba nyina babo b'umubiri, biseho nabone baramaze kwandura icyaha, naho waba atakoze byinshi barakoze icyaha ko bimeze kose, kuko bafise base cyangwa abavyeyi muri make b'umubiri. Ariko Yesu avutse kuri Impwemu yera. Cyo tuma Maria ntiyatahura ko agiye gusamina, ntiyavyumva kuko yagiye ati none ko ntaragira mariage, iyo nda izova he? Ati ntuge kibazo, uzosama inda, Impwemu niyakuzako. Yavyawe mu Mana n'ubugororotsi butuma yemegwa imbere y'Imana ko ari we wenyene ashoboye gukiza. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus-Christ ariyo yonyene yemegwa imbere y'Imana. Est-ce que tout le monde célèbre ça aujourd'hui? Abantu benshi ko amafi bayaguze, inkoko bazikase, imbato ko nyene n'ibindi byose baserebra ko habonetse umukiza wenyine ashoboka, canke n'umunsi uhwaye n'akaruhuko no guhura kw'abantu. Yavutse kuri Impwemu kugira ubumana n'ubugororotsi bituma ariwe yemererwa kugira nte, gucungura. Mugabo kandi yibungenzwe kandi avyagwa na Mariya kugira ngo aronke umubiri uzokwakira ivyaha vyacu. Haleluya. Yibungenzwe na Mariya, avyagwa nawe kugira ngo aronke umubiri Imana izosukamwo ubushangashigwa ifitiye icaha c'umuntu. Nico gituma mubona Imana yamuhaye n'umugongo. Nico gituma tubona bariko baramukubita, abasoda b'Abaroma bazanye inkoni, ibimoko biri imisumari, bagakubita amaraso agataruka, harimo n'imisumari agacika ari inyama, akabicuya c'amaraso, akikora mu musaraba, akamagwa, akavyuka, akabandanya umusozi kuwundi. Imana yarabona neza la scène, yarabona vyose, ni nayo iriko iranabikora kubera yari yaronse ikimazi yemera cyo guhana icyaha cy'umwana w'umuntu. Hagiye Imana ari kuri scène, yari muri movie, yariko irakora igikorwa kidasanzwe cyo guhana icyaha cy'umuntu, cyo gusuka ubushangashigwa Imana ifitiye icyaha, kuko byavuye kuri twebwe bigenda kuri Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Alleluia, alleluia, alleluia. Imana yacu yazanye Yesu kugira itorinje ugafindo. Niwe yaje guhishura urukundo rw'Imana, adagusigura no kugoroka kw'Imana icyarimwe. Benshi kwa tugira tugomba Imana idukunde itakaza uguroka kwayo. Ibyo dukora byose vyirengagize, ifata urukundo rwayo aba ariyo ibalosera regime, aba idukunde gusa bigarukire ngaho, ariko yirengagize ibyo dukora suko imeze. Urukundo rwayo rutuma kwihanganira, ariko kandi uguruka kwayo kuzotuma ihana mu gihe cyayo.
Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Yaronse umubiri kugira ngo azawutahe ku musaraba, uko byari byanditse mu byageze ngo aravumwe ubambwe ku giti. Yaravumwe azira icyaha n'umuvumo w'ibyagezwe. Imana rero ibishingiye intahe urukundo rwayo no kugoroka vyayo. Abaroma 5:8 hatubwira ngo nta kindi ariko Imana yatweretse urukundo rwayo dukunda kuko Kristo yadupfiye tukiri abanyavyaha. Yesu ariko arabambwa, twe tubona urukundo, ariko Imana ibona n'ukugoroka kandi. Kuko ntiyavuze ngo ndaje ku musozi wa Elaron, umusozi muremure, ikavuga ngo ndabahariye n'ijuru rirenga. Le pardon n'a jamais été verbal. Imana ihanye, Imana ihariye bambi, Imana ihariye ibideplashije igihano. Imana ihariye ibifashe igihano cari kuba kuwagikoze ikagishira ku utagikoze. Nico cyo mwabonye na Aroni, iyo abantu bagwa guharirwa ivyaha bazana ibimazi bakaca batura kw'ivyaha byabo, Imana ikabira futse ishavu yari ifitiye abantu. Ngo Imana yatweretse urukundo rwayo dukunda kuko Kristo yadupfiriye tukiri abanyavyaha. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kuko umubiri wari wabonetse. Abikorera 2:5 hatubwira gute? Hatubwira ngo wa wundi atigeze kumenya icyaha, wa wundi atigeze kuba muri we hari n'ukwidodomba, Imana yaciye imuhindura icyaha. Kivuye kuri twebwe kubwacu, kugira ngo muri we tuce ducika ukugororoka kw'Imana. Imana yacu yarakoze igikorwa atabantu ku isi bakundana baregera bakora. Yarakoze igikorwa gifatwa nka demonstration de l'amour. Nico kimenyamenya cy'urukundo rw'Imana, aho Imana yo yemeye kuza kwishanya n'umwana w'umuntu, ikakira icyaha yakoze, umuvumo ukomoka kuri icyo cyaha, urubanza rukomoka kuri ibyo byaha, ikavyiremeka, ikacihanwa n'umwe mu babikoze, umusoda w'umuroma n'uwamuciye urubanza w'umurongozi wiwe. Vyose iravyemera kugira ngo iseruke mu ijuru, isanga umuntu mu kavuyo k'icyaha ko mu isi, kugira ngo kuko twakoze ivyaha bituveko, bitumugendeko, tuce ducika ngukugoroka kw'Imana, ducike cette fois-ci abahariwe n'Imana, kuko ivyo bakoze vyabavuye ko bigenda kuri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana yarashingiye intagoroka kwayo. Ni benshi batura ko bakundana mugabo hageze ko bagaragaza urukundo kaca vyanga. Ni benshi uva mutima ya umenga barakundana mugabo bagasanga ikiguzi cyo gukunda kiragoye. Ni benshi bumenga botanga ivyabo, nkaho umenga by'ukuri bariteguye, bari dispose mu misha yabo, mu madasiye yabo, nkaho umenga bokora ibintu byinshi byo kugaragaza urukundo kuri bene wabo canke abandi, ariko bakora rimwe kabiri gatatu hagira akagorana bakumva bo bivamwo. Ariko Yesu ntiyabivuyemo. Yesu yaje afise ikimuzanye kandi akizi. Uyu munsi si duhimbaza canke twibuka ngo yaraje, ariko benshi umenga yaje ahantu abantu batakivyara. Yesu ntiyaje ahantu batakivyara. Yesu yaje bavyara, yaje barya, yaje barongora, yaje ubuzi buhari, yaje amato ku biyaga ahari, yaje amareta ahari, amashiramwe ahari, yaje isi imeze kuno imeze. Ico yaje gukora icyo kitari kihari, hari habuze umucunguzi. Imana ihabwe icyubahiro. Ivuka rya Yesu risubira ivyagezwe, kuko Imana yaje ifise Kristo muri Impwemu, imugira mu mubiri, yongera ishingiye nta rukundo rwayo no kugoroka vyayo. Agafindo rero kariho karatora inshi ya mbere, nuko yaje aje gukosora ivyagezwe. Ntiyaje nk'umumarayika Yesu, ntiyaje afise amababa, ntiyaje anyarutse ibintu. Yarasamwe inda, aribungengwa, igihe cyo kwibarukwa aribarukwa, aravuka, arakura kugira umwana w'umuntu akura, baramubona, aragira nawe bivukana. Igihe cyo gucungura kirashika, Imana imubamba ku musozi Gologota babona, aho ibarura gitwara abadanaza ryaca, kugira ntihagire umuntu azovuga ngo sinabimenye. Niko n'uno munsi Imana duhaye amaradi, iduha ama WhatsApp, iduha amashengero asumba imiryango. Ubu nta muntu azokwitwaza ngo ntiyamenye ivy'Imana.
tujye tuyigera mbaye wa wundi. Imana yacu yaramaze gukora ikimenyamenya cy'ingene imeze mu mutima wayo, iragororotse kandi irakunda. Nico gituma ugomba uvuye he irakwakira ugihema. Mugose amasengesho y'abapfuye twizera. Twizera imbabazi zisabwe n'ugihema. Twizera ukwiyana gukozwe n'umuntu atarembye. Wamura gati nukuri ndatsinze umutima. Ivyo nakoze biriko biranteranya n'Imana. Ivyo nakoze nivyo tumande ku Imana imbere y'Imana. Numva nkeneye guharigwa. Uyimana yamwakira itamuharuriye. Kubera urukundo rwayo ntigire rutakaza, n'uguruka kwayo ntigire gutakaza, ntizokwigire bitakaza na rimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Chakane nuko Kristo ntakwiye na rimwe gutandukanywa n'igikorwa ciwe. Kuko benshi bazi Yesu. Barazi ko avuga kuri Mariya. Barazi ko avuga i Betelehemu. Barazi ko ari Umwisirayeli. Barazi ko yapfuye afite imyaka 33. Benshi bikubwira bagarukira ngaho. Ntidukeneye Jésus comme personnage du texte. Ntidukeneye Yesu nk'uvuga mu vyamwembu gusa. Dukeneye Jésus atigera badissocier de son œuvre. Ntitukwiye gutandukanya Yesu n'igikorwa. Yaravuze ngo twavutse avuga ku mugore, mugabo icamuzanye yayikoze heze igihe ariko arigisha yongera aja ku musaraba. Iyo uvuze Yesu ifazutse son œuvre. Abikorinto wa kabiri 5:16 tubwira ngo nico gituma uhereye none tutakigira uwo tumenya ku vyo ku rukoba. Naho twari tuzi Kristo mu vy'umubiri, ariko none ntitukimumenya. Ntidukeneye kumenya ibiro yari afise. Umusozi wa mbere yasengeyeko abigisha ingene bangana, banza wiyumvire. Iyo umenye Kristo, igikorwa ciwe gikora iki umutima wawe. Atubwira ngo nuko rero ko utakimenya dutyo, nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icaremwe kimeze gute? Aba ari icaremwe gisha. Bigiye biturabe ko rero bitugarukeko ko tutamenya mu mubiri, tuca tumenya mu buryo bw'impwemu, kandi bica bitugira icaremwe gisha. Ivya kera biba bihise, vyose biba bicitse bisha. Iyo tuvuga ngo Noel, hariho débat jusque là toujours non conclu. Twoyihimbaza ntitwoyihimbaza. Bamwe bagira ati nukuri ko twazoduhagarara reka twigire mu mazu tuyage n'imiryango yacu n'ibindi. Bibliquement, Bibiliya ntitubwira itariki ya Yesu, kuko iyo tariki atakimaze mu gutungana ku mutima w'umuntu. Nimba twababwiye ngo n'umunsi wa kane turasenga, nuko tuzi ko mudakora ku buzi, nuko tuzi ko imyanya muyifise. Nayibundi hitwahisemo no 25 ngo niyo tariki Yesu yaziyeko, nkaho umenga twoba ducumuye tudasenze kuri uwo munsi. Twaronsa akajya kwegera ngo twibuke ngo hari umunsi Imana yagaragaje ubwizigirwa bwayo, yongera ipfindura ibipfinze. Kandi noneho singarukira ko yavutse uko nanjye naravutse, nawe mwaravutse, ahubwo ca ntera imbere nkaca mfata no kuco yakoze ku musaraba. Nico kingira icaremwe gisha, ivya kera bigahita hama bishasha bikaza. Naho noba tamubabwe mfisi iwacu, natagasuguru k'impene canke intama kwa kari mw'isafuriya harya, naho noba mfisi inkoro ituma ntazi aho abantu benshi bari, sakazima mfise kekorwa mutima wiwe. Aho none ngo hari umunsi Imana yaza muri Yesu icungura umwana w'umuntu. Naho no mfise ipimo bataratora kwa muganga, nindi ico baza kuzana ntazi ingwara baza gutora izarizo, nubwo ati sakazima cagikorwa kindimwo. Ntakwiye gutandukanya n'igikorwa ciwe, kuko il n'est pas venu combler le vide de l'humanité. S'abantu bari babuze, n'ubu baracyahari kandi baza kuba bahari. Yaje gukora ico gucunga umwana w'umuntu. Imana ihabwe icyubahiro. Ntakwiye gutandukanya, c'est pas un personnage.
si usanzwe nk'aho umenga n'umuntu yabayeho ari mu bitabo by'ingene ibihugu vyagiye biragira abantu muri Israeli bo mwandika n'ibisanzwe. Bwana ndabwire Jésus ntakwiye gutandukanywa na rimwe anokenka niko yakoze ku musaraba. Nico gituma ivyiwe vyitwa keza kubera iki? Ivyagezwe vyabwirwa abantu ubuntu ngo bakurikire amategeko y'Imana bikagorana ko vyabwirwa abantu impwemu zawo zipfuye bakorera mu mushaha ibintu. Ivyagezwe vyananiwe kubera iki? Vyakorwa n'umushaha, ariko Kristo we aduha kuvuka ubwa kabiri iyo twihanye kandi twizeye. Nico gituma biduha de garanti ngo nuko icavyawe n'Imana kinesha isi. Affirmatif mbaye mu gisoda. Nuko icavyawe n'Imana kinesha isi kubera iki? Agiha mpwemu. Ivyagezwe vy'abana bafise umushaha barananirwa kubera kamere, la chair, kamere yabo nayo yari baganje. Vyaca bigora ko bubaha Imana. Ariko abahawe mpwemu kuko bize icyo Imana yakoze muri Yesu Kristo bakihana bakizera, Imana ibaha kuvyaga ubwa kabiri abacika ivyaremwe bisha kuko bahawe mpwemu. Biba bishoboka cette fois ko bubaha Imana. Ega nico gituma mubona abantu banywa inzoga batazinwa. Suba ngo zarababihiye. Umunezero wa mpwemu urarengera umunezero w'akamutekare. Uravyumva? Ukuneza urahaze muri mpwemu, ariko kandi muri frigo haragaragara. Ukumva neza uri areze, urasuzuguye mbwa wumva ko mpwemu muri kumwe. Kigihe cy'amakofe n'imige n'amazama yo kwirarira vyaraheze kuko mpwemu araguhagije. Nico gituma n'abahogwa Yesu Kristo bakabashira impande cyangwa imbere intambwe zimaze iminsi 3 zitarya ziko zirabaye cyangwa zibaje bavuga ngo sinabwiye ndamukunda ukundi kwera uyu mugabo Yesu kuko mpwemu ari muri bo. Nico gituma basigaye bumva banezerewe kuvyuka gukora pisengero gati hari iki Imana yandemeye. Barasomera bakaririmba, bateba kurongorwa no kurongora bakanezerwa Imana, bagwara ingwara ntibidoga, urabasuzugura umva Imana ibahagije. Ubwo bwoko buragoye, buragoye kuko bwahawe mpwemu. Ivyagezwe byananiwe kubera abantu bafise imishaha, ariko mpwemu irabishoboye kuko abavyara bwa kabiri. Igihe kimwe abahona ntungaye mu kirori hari bitwita gukosora muri kaminuza, iyo ikibazo cyakozwe nawe mvise ngenda bipanga neza nkabwira kabare naka isaha niyi ebana ndabiheba ko naho ndabitunganya. Mugabo batakubwira ati mwe waciye uduheba wewe. Ntangura kumva kaje kumenga nanje naciye nshiramo radicalisme nja kure yabo basi nzoja ndaza rimwe rimwe. Umunsi ngenda umuhumwe twara tujana atarafata ife gitabi arakwega umwotsa amatamara arayagira nyene aruzura ataza kuje ngo mu maso. Nanje kimwe mu ntenge zanje za kera yari washigeri ikove ryaba ririko ndafise n'imanza. Ndamuraba ati sha uhuye na mpwemu ari muri jewe kwe je nakwajiba wacumbona dokere voje mosofu. Mugabo kandi regime ya kera yaraheze, duse regime ya mpwemu yera. Ndamuraba ati ndagutahura, ntuzi ivyo ukoze, ntuzi unubikoreye, nta n'ijambo na rimwe kinitekerereza. Turabandanya ndakwita Sprite bakubita ndende na ngufi, ha umunsi urahera, hama turataha handi wa wundi meze neza, bobo tugenda turabashira muri bisi tuburiza bisi menga nibo kwiyuriza. Aho mpwemu ari kamera ica bugufi, aho mpwemu ari kamera nta jambo ifita ntiwumviriza, aho mpwemu ari kwibutsa ibya kera ukabita icyo uri muri Kristo Yesu, aho mpwemu ari akweretse ibiryoshe ugasenga uburyohe bwa mpwemu bukaduga. Uko niko abamwemu babaho. Nico gituma icyo Yesu yaziye gukora dukwiye kumuhimbaza, dukwiye kumwakiramo muri mpwemu, nuko yaje kuduha kuvuka bwa kabiri akaduha gukora ivyananiwe n'ivyagezwe. Imana habwe icyubahiro. Haleluya. Ivyagezwe vyakorwa n'umushaha, ariko Kristo wewe
aduha ku byaha bwa kabiri. Cyo tuma batubwiye ngo vy'ukuri ntitukimenya mu buryo mubiri, ntitukimenya mu buryo twari tumuzi, ariko noneho abari muri Yesu bacika ivyaremwe bishaka. Nico gituma kandi Kristo nakeneye umunsi canke isaha canke ikibanza kugira asengwe canke yubahwe. Akeneye umutima wamaho wo kumubaha no kumusenga. J'ai pas besoin de la date du 25 décembre. Uyu munsi numva ko Kristo ankunda, ndayimanye igihe kirekire. Sinaje ngoro impuzu ngo ni Noel. Oya, turasanga na Noel ireveni iri ya longtemps. Niko yakoze cyane amaze gushaka umutima wanje. Ariko nawe kigushike mu izina rya Yesu. Akeneye umutima wihana en permanence. Akeneye umutima wizera en permanence. Umutima wamana imigabo n'imigabo yo gutungana, n'umutima wama wize kiya ikorwa yakoze ku musaraba tutarindiye le 25. Imana ihabwe cyubahiro. Ntakeneye itariki, ntakeneye umunsi, ntakeneye isaha, ntakeneye ikibanza kanaka. Nico gituma hari imwe muri kiratera kino gihe amashengero atandukanye, aho abantu bumva menga presence y'Imana baba bari mu nzuzi cyangwa ku misozi kanaka yo misozi y'imbo. Attention, Imana yaje muri Kristo, igaragara mu ijambo. Iyo umuntu yihanya akizera akagena ubwiza bwa Imana iramwakira, itamwakiriye mu ruzi rwo muri Mutambu cyangwa Gasumo ka Mwaro cyangwa muri Buganda cyangwa Kibeho cyangwa ahandi hose. Imana iri muri Kristo, ntiri mu musozi. Imana iri muri Mpwemu wayo ku bavutse bwa kabiri. Iyo begereye bejejwe, Imana irakira imitima yabo, bakanywana, bagatungana mu ngeso, bakumvira bahagije. Niyo bitarishira umutwaro baba barahagijwe nayo. Kubera vide, kubera ibinogo, kubera kwitwararika ivyo tubuze mu buzima bwacu, n'ukubishaka Imana itanarimwo, tumumenga visa, mumenga hano ironkera ni ku musozi w'ikaburantwa. Ja muri Kristo ntugende ikaburantwa. Ja muri Kristo ntugende mikomene kanaka, niho ivyayi bibarizwa. Imana ikeneye ko twegera intebe yayo n'umutima wizeye kandi wejejwe. Imana idufashe cyane gose. Ababara 10 murongo 19 gushika kuri 21. Ababara 10 murongo 19 gushika ku murongo 21 atubwira ngo nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa hamwe arona atashikanwa hajya hera cyane, tubashikanye n'amaraso ya Yesu apana y'intama twatanze, kubera twizera 20 kandi ko dufise inzira yadutoboresha donc nouveau iri n'ubugingo ica mu gihuzu gikinze bisorwa mu mubiri wiwe, niwe yatumye dushika 21. Kandi ko dufise umuhereza akomeye aganza n'urugo kw'Imana, bisigura ngo nous avons le libre accès dans la présence de Dieu. Turashobora kwinjira aho Imana iri mu cyumba gikuru, tukaniha Imana icyo nishimwe kuri yo, tukaganira n'umutima wayo, uko twaje n'umutima bikunze, twaje n'umutima wizera, n'umutima wihanye, umutima wejejwe, n'umutima nirondera kuko yawuhaye Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Birababaje kubona umuntu avuga ati mutwa Noel, ariko none Noel atazi n'icyabaye. Hama yarangiza mu gihe kugira mutima ndagushima no kuri uyu mwaka nusa n'iyindi, nawe ubu vrema oya nawe ashinakusi cyo njya kuri Noel. Kangu menga Jesus akora muri FAO. FAO ni ikigo mpuzamakungu cekeye ifunguro n'uburimyi mpuzamakungu. Yesu ubonye Yesu ntiyaje kwera amatongo atamera, ntiyaje kubera ko ari des enfants malnourris, abana bafungura utariko. Izo ni imwe mu ngorane nyinshi zihanze isi nakigeza zihari, mugabe icaje yaje kwera umutima uri mwicaha byanse ko kira kubera regime y'ivyagezwe yananiwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Rero uyu munsi ndabipurize Noel nziza ko twavuganye. Noel nziza, Noel nziza kuko mwizeye
abatizeye turabaha akaryo kugira ngo ibe nziza, kuko ibyo twibuka ari bizima mu mitima yacu. Amashyi menshi ku Mana. Yaje kugira ashikira imitima yacu. Dusabwa kwihana no kwizera biciye mu kwakira igikorwa ciwe mu mitima yacu. Abamaze kuba muri ico bakwiye kwinezererwa cyane, bakayegera mu gusenga kwabo, mu gutungana kwabo. Abatarihana nabo bakwiye kuza uko Imana ibashaka kugira ngo ibagire neza ibihe byose mu izina rya Yesu. Murakoze gose. Utarakira ubugingo budashira biciye mu kwihana, tumuha akaryo yakire ubugingo budashira, yakire Yesu yabambwe azirawe, yakire igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Uyu munsi ni umunsi wa Noel. Wakire igikorwa c'Imana gituma uharigwa, uvavanure n'icana urubanza rukomoka kuri ico. Wakire ubugingo Imana ikugire mushasha mu mutima, ikwandike no mu gitabo c'ubugingo. Aho urugire kuno dufashanye, aho uruduze ikiganza cyawe dufashanye, wakire agakiza. Utsinde ubwo, utsinde ikintu cyose kikuganza kigutera ubwo umenga bizogenda gute, abantu bazovyumvira gute. Uko bazovyumvira si vyo kwiyumvira nyine, ahubwo ukwiye kurekura umutima Imana ikawakira, ikawuganza, ikawubohora, ikawuharira kugira ngo ucike icyareme gisha cyo muri Kristo Yesu. Kuko Noel isigira ngo Yesu yaje kugira ngo aducungure. Aho uruduze ikiganza cyawe kuno dufashanye, wakire agakiza. Ntutinye, utsinde ubwoba, utsinde ubwoba, wakire ubugingo budashira mu izina rya Yesu gito. Utsinde ubwoba, utsinde kuko idata arashaka umutima wawe. Ndetse yaravuze mu ijambo ryiwe ngo mpagaze ku rugi ngo ndadodora, kandi karadodora n'ubu, ngo umuntu yumva ijwi ryanje ngo akugura ngo ndinjire kandi ngo turanasangira. Tuzigana cyane kuno dufashanye. Unesha ubwoba, unesha ubwoba, unesha ubwoba, unesha ubwoba, kuko data arashaka umutima wawe. Akiya parama ntawe uhari, reka dusenge. Turaguhaye icyubahiro Mwami Imana. Turashaka kuvyaguruka twebwe. Turashimiye icyo wakoze muri Yesu. Turagushima umuzo wawe. Waraje ngo mubawe, ariko si bose bakwakiriye. Ngo bakwakiriye wabahaye ubasha gucika abana b'Imana. Oh, turaguhimbaje mwaka uyu munsi. Turanezeye ko uri umwizigirwa, ibyo wasezerewe wabivuze kandi wabishikije. Ni wewe wenyine uri umwizigirwa, ni wewe wenyine uri umwizigirwa. Hari abatwitanga imbere bahambaye baturusha imyaka, bakiste byinshi, ariko batashe kuba bizigirwa kuri bose. Ni wewe wenyine umwizigirwa Mana. Turaguhaye icyubahiro cyose Mana, n'uganze umutima wese Mwana. Turagushimiye ko waje kugira ngo babazwe, waje kugira ngo ucungure isi, waje kugira ngo wakire umuvumo, waje ngo wakire isoni, waje ngo wakire icyaha, urubanza, wakire isoni zacu kugira ngo ducungurwe, dushike imbere yawe Mwami, turabera bejejwe nawe. Warakoze Yesu, warakoze Yesu. Warakoze Yesu. Shimana kwa kiza kawe. Shimana ku uyu munsi ushitse umutima wawe utafise amajwi yo kwagiriza ikibi. Shimana ku mubabaro Yesu yagize ku bwawe. Shimana kuntu yakiriye isoni, yikoreye umutwaro utari gwawe, utari gwiwe. Yes. Warakoze Yesu. Warakoze ko waduhariye ibyaha byacu. Wahaye ubusambanyi bwacu, ubwibone bwacu, ubusuma bwacu, kuraguza kwacu, ubwibone bwacu butandukanye. Waki bituremereye, waki bituremereye Mwami, waki bituremereye Mwami. Yesu warakoze, Yesu warakoze. Bwira Imana uti Mana, ndashaka igikorwa cyawe sizogerera kure yacu. Ndashaka ibyo wakoze kimbera umugisha ku munsi ku munsi. Ndashaka kwakira umugisha w'Impwemu ufatanye n'umusaraba wabambwe ko. Ndagomba gufashwa n'umusaraba mu gusenga kwanje. Ndagomba gufashwa n'umusaraba mu kungeso zanje. Mu gutungana kwanje umusaraba umfashe. Mu kugwanya intambara y'Impwemu umusaraba umfashe. Data urakoze Mana. Urakoze kuri Mana nzima. Urakoze kuri Mana yo kwize ibihe byose Mana. Urakoze kuri Mana idasanzwe Mana. Urakoze kuri Data wo mu ijuru. Urakoze Yesu.
turagushimiye uyu munsi uduhaye. Wezagira imiryango yose iri hano, wezagira imyaka ija kubamwo itandukanye. Mana uhabwe icubahiro muri vyose na hose, mu izina rya Yesu twese tuti amen, amen.